ukugaruka kwa Yesu kuregereje. None nuko mwame mugenza mutya, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. Noneho agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze bugira buce. Nuko twiyambure ibikorwa by'umuzimagiza, twambare ibigwanisho vy'umuco, tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Ariko mwambare umwami wacu, umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare ivy'umubiri ngo mukore ivyo wifuza. Amen. Murumvise ijambo ry'umutwe ingene rivuze ngo kugaruka kwa Yesu kuregereje. Jewe muri iyi minsi maze iminsi ndaba ibiganiro byinshi, ubutumwa bwinshi bugenda buvuga ukugaruka k'umwami, bugenda buhishura ivyari byarahishijwe. Haleluya. Ivy'abahanuzi bagiye bahanura, ubona ari bwo butumwa ubu buvugwa cyane gusumba ubundi. Kandi bene data, ntimubirabe ngo mubibone ko ari bisanzwe, kubera ko ubu ari bwo butumwa buriko buravugwa, kubera ko ari byo biganiro biriko biravugwa, kubera igihe kigeze. Kandi igihe kigeze, umwami Imana ashira inyota nihishurirwa mu mitima y'abera kugira ngo bavuge ubutumwa bugezweho. Haleluya. Bavuga ubutumwa bugezweho kugira ngo imitima y'abera igire iki? Imitima y'abera ikanguke. Rero ndabinginga ngo mube maso, ndabinginga ngo muje muravyumviriza, ndabinginga ngo ibicaniro byo mu mitima yacu ntibikazime, ahubwo vyake gose. Haleluya. Nitumere nka ba bakobwa batanu b'ibijuju batwara amatara atagira amavuta, ariko ibicaniro byo mu mitima yacu bihore vyaka. Ngo nuko ngo mwame mugenza mutyo, ngo kuko muzi iminsi, haleluya, yuko igihe gishitse cyo kwikangura. Haleluya. Turumva intambara, turumva ibyo hirya no hino bivugwa ko yangoro ya gatatu igira isubire yubakwe, turumva ngo inka zarabonetse, turumva ibintu byinshi. Haleluya. Haleluya. Twigire ngo ngo twigire ngo ku mutini, ngo mutini ni wasubira gutoha. Haleluya. Haleluya. Ngo tuwigireko. Rero bantu b'Imana, ibihe tugezemwo bitwigishe, ubutumwa twumva butwigishe, budukangure, ntitujya mu mukondora zosi nk'abazokwama muri ino si. Iyi si wacu, iyi si turi ingenzi, turahita turengana. Haleluya. Rero dukanguke tube maso. Haleluya. Kugira ngo tubere maso, ubugingo bwacu ntibuze bugwe hehe, ntibuze bugwe mu mahonero. Haleluya. Imisi turayibona, ibihe turabibona, turumva ibintu byinshi biriko birakogwa mw'isi. Ibi ntimwumve ngo tubyumve nka actualite. Haleluya. Haleluya. Iby'abaganza bariko barakora, ibi bitwereke ko igihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo cyegereje. Turumva havugwa ngo Bibiliya ariko irahindurwa, turumva ibintu byinshi abantu bagenda bemera. Kera cyari kizira, ariko uyu munsi ari ibintu abantu bemera bakabibona ko ari bisanzwe. Haleluya. Igihe cyanyuma abantu benshi bazobibyigenze, bazokora ibyo bashaka. Haleluya. Haleluya. Bazoharanira kumenya ubwenge bwinshi, bazoharanira kugira ubutunzi bwinshi, bazoharanira ibintu binezereza uyu mubiri. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo bera maso ubugingo bwawe. Haleluya. Tumenye ko igihe iminsi iregereje. Amen. Iminsi iregereje. Urumva ngo nuko mwame mugenza mutyo, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. Noneho agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Haleluya. Yesu ari ku irembo. Haleluya. Yesu ari ku irembo. Rero dukanguke tube maso. Haleluya.
ibimenyetso byose Yesu yavuze byinshi turamaze kubibona, byaramaze gushika, byaramaze gushika. Reka dukomeze ngaha hepfo mwumve ngo ijoro rirakuze bugira buce, ngo nuko twiyambure ibikorwa by'umuzimagiza. Haleluya. Ibikorwa by'umuzimagiza uyu munsi mwisi ni byinshi, biragwiriye ni byinshi. Jara mpora numviriza ibintu abantu bategura gukora, ukumva ibintu bariko baragira, kibaza ngo Imana uyu munsi ahiri ku ntebe yayo iri kwivuga iki? Haleluya. Iri kwivuga iki? Uyu munsi ibintu byose Imana byagezwe Imana yabujije byose ku murongo. Abami b'isi bariko bavuga byose ngo nubusa, abantu babigendere nk'ukuri kwamye. Haleluya. Kandi abantu bakumva ari bisanzwe, ariko ibyo bihe umwami Imana yavuze twabona biriko biragwira mu isi, ngo tumenye ko nawe azoba ari kwirembo. Haleluya. Nitubirabe tubone ngo ni terambere, nitubibone ngo tubone ngo ni ibintu byiza, n'ibintu ubwenge bwabaye bwinshi, turahiriwe. Ibyo byose uko ubwenge bugwira tumenye ngo umwami ari kwirembo. Haleluya. Tumenye ngo umwami ari kwirembo. Uyu munsi ibintu bashinga ngo aho umwana atagacira kigira, aho umupapa mu rugo atagacira kigira, aho bakubwira ngo ifaranga rigiye kuba rimwe mu isi, ibi biriko bitwegereza ko ubwami bwa Antikristo buri hagufiya cyane. Haleluya. Rero nk'abana b'Imana ntidukwiye gusinzira, dukwiye kuba maso, tubera amaso ubugingo bwacu. Haleluya. Haleluya. Ngo tugendane ingeso nziza. Tusome ngo nuko twiyambure ibikorwa by'umuzimagiza, twambare ibigwanisha by'umuco. Haleluya. Ikintu kizotuma wambikwa ibigwanisho by'umuco nta kindi ni kuba mu ijambo ry'Imana, no gusenga. Haleluya. Niho uzokwambara ibigwanisho by'umuco, kuko ikigwanisho gikomeye ni iri jambo ry'Imana. Riragukebura we ubwawe kandi rikanakurinda. Haleluya. Kuko nico cyonyene gituma Satana kuba kure. Satani ntiyo gutinya, ibyo bikorwa bibi ntibona bihishurirwa, ariko igihe uba mu ijambo ry'Imana ugendana n'ibihaho bigeze. Haleluya. Kuko n'abariko barabikora bisunga Bibiliya. Haleluya. Bisunga Bibiliya mugabo bagakora ibihushanye na Bibiliya, ibyo bico Bibiliya ivuga. Ariko two nk'abana b'Imana turongogwe nayo, tuyigira umugenzi. Haleluya. Nizotuma uhishurirwa byinshi. Hari n'abandi usanga bafise ubumenyi mu bya Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Bumvirize ko ari cyo bakurusha, ari cyo bandusha. Bumvirize. Haleluya. Kugira ngo ukanguke umenye igihe aho kigeze. Haleluya. Rero umuco nta wundi nuko uba mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Nuko uba mu ijambo ry'Imana. Ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa. Haleluya. Hari abantu by'ukuri uyu munsi ubona ko bari mu mwiza w'incuraburindi. Uravye ingene bifata, uravye ingeso zabo, uravye ibikorwa bakora. Haleluya. Ukabona ko bari mu mwiza w'incuraburindi. Jiwe haraho mora ndaba abantu nkavuga Mana, none nk'aba bantu amaherezo yabo ameze gute? Mu gitondo ukabona baborewe, mu gitondo ngaha baranakivugamwo ngaha ngo kudandahigwa, ngo tutaboregwa, tudasambana. Ukabona abantu baborewe bagenda batembagurika mw'ibarabara. None uyo muntu wumva atembagurika mw'ibarabara, kandi aho sabagore sabagabo sabana bose ubu n'uruvange. None wumva utokoreshwa amakosa gute n'umwanzi, kandi nawe udashaka kwikontrola. Rero bantu b'Imana tubere maso ubugingo bwacu, ngo tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana. Iby'isoni nke, ngira ngo iby'isoni nke ikintu cyose ubona udashobora gukorera ahantu hagaragara, udakorera ahantu abantu babona, menya ko ari icyaha. Ikintu ubona nawe utinya gukora mu maso y'abantu, cirinde ko ni icyaha. Kuko umwana w'umuco akorera ku muco, ntatinya.
ukabona umuntu agatelefone kiwe agenda kwitabira aho abandi batumva kubera iki kubera uzi neza ibyo uri mu ko atari byiza uba mu dukwe perdu abantu batazi rero ibyo byose ni iby'isoni bikorera ahabona ibyiza babikorera ahabona ku muco nta kibiba ntacyo batinya ariko iri mu byaha urihisha ngo tutatongana tutagira ishari murabona ko rigwiriye no mu nzu y'Imana ishari rihari haleluya ishari ni umuntu w'ishari ni nk'umwicaye umuntu w'ishari yo kurementaniriza umuntu w'ishari yo gwa n'uburozi ariko twirinde turinde ubugingo bwacu tubuteramire tububere maso haleluya ngo ariko mwambare umwami Yesu Kristo kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza twambare Kristo kuko Kristo niyo aba muri wewe niwe agendana nawe azokurinda gukora ibidakwiriye niwe arongorwa nawe uzosa nawe haleluya uzokwifuza kugira ikirenge mu ciwe kandi izotuma kameremere k'umubiri wacu katadukoresha kuko kadukoresha iby'isoni kadukoresha ibibi ariko Kristo niyo abari waganje mu bugingo bwacu tuzokora ibyiza haleluya kuko umwami akurongora usa nawe haleluya niba urongorwa n'uyu mwami uzosa nawe kandi we nta kibi yigeze akora ariko niba arongorwa na kameremere kandi uzwe na Satani urumva uzokora ibisa na so Satani ariko niba urongorwa na Kristo uzokora ibyiza rero umuntu w'Imana ntusinzire kanguka ube maso haleluya igicaniro cyo mu mutima wawe ntikikazime gihore caka nico kizotuma udakora ibi byose ijambo ry'Imana ariko yatubuza haleluya niwaba maso niryo zotuma udakora ibyo kameremere yawe kifuza haleluya uyu mubiri wowe ibyo wifuza ibyo mpwemu yanga haleluya kandi mpwemu nayo igakora iby'Imana igomba rero nahawe nanje hukukanguka kuko ni ku nyungu yawe nanje kuko iby'ukuri Kristo azogaruka kandi ibimenyetso bitwereka ko ari hafi birahari haleluya birahari yaravuze intambara yaravuze urukundo ruke yaravuze by'isoni yaravuze ibintu byinshi yaravuze ati nimwumva ingoro ya gatatu igiye kubakwa ikizira kikazoja ahera urumva kandi nta kizobuza na kimwe ko iby'umwami yavuze biba nta na kimwe kizobihagarika haleluya rero nahawe nanje kugukanguka Imana yo mwijuru ibampera umugisha uri mwiza Mana kandi ugira neza urera kandi uragororotse we ntusiba kudukebura uko bukeye nuko bwije kugira ngo duhore turi maso tite tubwe mu mahonero ariko tite turaga ubugingo budashira mwami Imana reka abana bawe bakomeze kuba maso mwe mu w'Imana ukomeze kubaganza kugira ngo ntituze regrete igihe cyo kugaruka kwawe kigeze tuvuge ngo iyo tumenye ndagushimiye kandi ndakuninaje icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.